Nshuti namwe bagenzi ndabaramutsa ndabaha ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akana makuru mugire mushikirizwe mu rurimi rw'ikirundi. Inyuma yaho inama shikiranganje imenyeshereje ihinyanyugwa ry'igitabu citegeko cerekana ingene imanza zitohozwa n'ingene zicigwa mu bijanye n'isakwa, abatari bake babandanya bagira ico babivuze ko umushinga manza Isidore Rufyikiri abona ko igipolisi no musi kigiye kurusha ububasha izindi nzego zose n'iz'ubutungane zahora zikoresha ico gipolisi, ariko yamara ntibitangaje uyu yahoze arongoye urwego rw'abashingwa manza kuko ibikorwa vy'igipolisi bigume bihezagirwa n'umukuru w'igihugu. Dukurikire umushinga manza Isidore Rufyikiri. Wihweje ibimaze imyaka ibiri biriko biraba, ubona ingene igipolisi cy'i Burundi gikora caragirijwe amabi menshi cane ateye kubiri n'amategeko ariho gushika ubu rero barabonye yuko ngira ngo baje ku yindi ngero, ku rundi rugero bashabwira ubutegetsi bati nimuduhe ububasha bwose bukenewe tubandanye dukora ako kazi mwadushinze. Mu by'ukuri byaragaragaye yuko i Burundi ubutegetsi buri mu minwe y'umuntu yitwa Nkurunziza Pierre n'igipolisi. Igipolisi carushe cinjiye mu ufatanya n'imbonerakure n'interahamwe, ubu barakorana. Abo bantu rero baragize inguvu gushikaho bagira bati duha ubutegetsi bwose bukwiye, ntimusubire kudushiraho amabariyeri atubuza ivyo dukora, atubuza iyo dushika, adutuma tuza guha raporo umu officier du ministère public, adutuma dutegerezwa kugira twinjire ahantu canke twinjire mu rugo rw'umuntu duteza kurikiza amategeko ngo mw'ijoro ntitwinjira, turekurire twinjire ku murango n'ijoro aho dushaka kandi ataruhusha turinze gusaba abacamanza n'abashikiza amanza. Nibyo mu by'ukuri turi mu gihugu polisi ariyo itwara bene Nkurunziza, turi mu gihugu batwara abacamanza, batwara abashikiza amanza, batwara ubutungane, batwara administration, bahagarika uwo bashatse wese, bapfunga uwo bashatse wese, bica uwo bashatse wese. Nuko tumeze mu by'ukuri. Mu Kirundi bavuga ngo umukwe ari isoni arazipfana. Ubu abarundi bageze bateza kuva mu isoni. Mu bijanye n'ubutungane, umushinga amateka Terence Manirambona yatowe muri mizero y'abarundi aremezwa n'igipolisi c'u Burundi ko ari we yarongoye umugwi w'abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho uherutse guhagarikwa mu ntara ya Gitega. Byankurikiye avugira igipolisi amesha ko uyo mugwi witwaje ibigwanisho wahagaritswe uri mu nama uri kutegura guhungabanya umutekano. Tumukurikire. C'est un groupe qui est constitué par Nzambimana Edouard. Numugwi ugizwe na Nzambimana Edouard batazira Kajisho, Ladislas batazira Sogo, Thierry Nsengiyumva, Bigirimana Benjamin na Nduwimana Desire. Kuva ku munsi wa mbere w'indwi iheze, igipolisi cararonse amakuru aho uyo mugwi wari mu nama witegurira kugira ibitero. Igipolisi cyaciye kihashika kirabahagarika, mbese n'inkoho zabo zikaba zarafatiwe mu ntara ya Muramvya. Uwo mugwi ukaba wari usanzwe ukora ivyaha vyo kwiba ukoresheje inkoho kuva muri kahise. Amakuru igipolisi gifise nuko uyo mugwi urongowe n'umushinga amateka Terence yatowe mu ntara ya Gitega. Mwarumvise ko no mu radio yuko uwo mushinga amateka yaciye aja kuvugira uyo mugwi ko abanywanyi biwe bahagaritswe bidaciye mu mategeko. Les membres de son groupe qui étaient persécutés, qui avaient été appréhendés injustement, innocemment. Umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye ngo yararenze amategeko mu kwemeza ko umushinga amateka Terence Manirambona arongoye umugwi w'abagwanyi wahagaritswe Igitega kuko umushinga manza Gustave Niyonzima ngo umuntu atarenguzwa mu butungane nta caha kiba kiramwagira gukanatsinda uyu mushinga amateka asanzwe afise ubudahangarwa ahabwa n'amategeko. Kurikira umushinga manza Gustave Niyonzima yakuye ku murongo wa telefone. Twagomba tubamenyeshe ko umuntu adashobora kwagirizwa icaha n'umuvugizi w'igipolisi byo nk'ubwo kubera ngo mpanavyaha umuntu aguma ari umwere gushikaho urubanza rwiwe rube
ntabanduka bakamucira urubanza kunguruza rugazotinda rukaba ntabanduka niho umuntu rero baheza bakavuga yuko yagirizwa icaha iki n'iki bakavuga bati yarakoze amakosa ari mu bafashije abagwanyi barakorana ari ibintu bishingiye ku ngingo ya sentare. Iyo ngingo ya sentare ikaba yabaye ntabanduka n'urubanza ruba rwaraciye rero umuntu guca asinjira hejuru akandika ku rubuga ngurukanabumenyi rwiwe aba yaragerageje gukora ukwiwe yitwa Twitter akavyemanga akavuga nk'ibintu bisa n'ibintu biteye ku biri n'amategeko n'ibintu bimaramaje n'ibintu vy'agahomerabunwa kwagiriza icaha umuntu gutyo kandi navyo nyene kwagiriza icaha birahezwa bigahanwa n'amategeko. Uwagirizwa n'umushinga amateka n'umuntu asanzwe afite n'ubudahangarwa n'umuntu ivyo byose amatohoza yategerezwa gukorwa kuri we uwo muvugizi w'igipolisi akabivuga afite n'ishinga hariho amategeko amatohoza ariko arakorwa kuri we akorwa na parike nkuru ariyo bita parike generale dore ko afite ubwo budahangarwa nayo nyene iyo parike ikabikora ari uko ifite ivyemeza imaze kubibona yasabwe n'uruhusha ibiro inama nshinga amateka kugira bamukure ku ubwo budahangarwa ngo akurikirane. Rero tukavuga tuti ibyo nta kintu na kimwe birakorwa, nta kirakorwa muri ibyo, nta buhanzi bw'ahangarwa arakugwa ko bashobore ibiro by'inama nshinga amateka bishobore gutanga uruhusha kimukurikirane. Muri ico kiganiro nyene umuvugizi w'igipolisi yahaye abamenyesha makuru Petero Nkurikiye aragiza Patiri Jean-Marie Ciza umuhanuzi wa musenyeri wo mu ntara ya Gitega gufata ku nguvu umwana w'imwigeme kandi ko muri kino gihe afunzwe. Petero Nkurikiye yemeza ko igipolisi gifise n'ireresi yagiriza uyo mupadiri. Kurikirana ubunyene Petero Nkurikiye. C'est l'abbé Jean-Marie Ciza. Ni Patiri Jean-Marie Ciza yafashe ku nguvu umwigeme w'umunyeshure wo mu mwaka w'icenda. Uwo mwigeme yaraje kutwitura mu gihe yari karagirwa ko iterabwoba ko hamwe amasanamu yiwe yoboneka ahandi hantu uyo mwigeme azoca yicwa. Igipolisi cyaciye gikora amatohoza gisanga koko uyo mwigeme yarafashwe ku nguvu. Ivyemezo nayo masanamu uyo mwigeme afise. Ayo masanamu nawe akaba yerekana uyo mupatiri yambaye ubusa imuhira y'uwo mwigeme. Ubu akaba yarahagaritswe akaba afungiwe mu yohero rikuru rya Gitega. Conduit au cachot à la prison centrale de Gitega. Umushingamanza Lambert Nigarura umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye yarirengagije ko umuntu atayarenguzwa mu butungane abataragirwa n'icaha. Lambert Nigarura yemeza kandi ko inyifato y'umuvugizi w'igipolisi isa naho aruguha intumbero amatohoza. Kurikira umushingamanza Lambert Nigarura nawe twamakuye ku murongo wa telefone. Icambere mwomenye nuko mu bisanzwe umunyamiramabi canke umushingamanza bari karatohoza icaha kiba cakozwe ibintu bibujijwe n'amategeko n'igitabo mpanavyaha yuko umuntu ashobora gusimbira ku radio ngo avuge ibiriko birakorwa ivyo afite. Ivyo mu Kirundi bavyita kumena ibanga ry'urubanza ruri mwitohoza. Bikira noneho ni n'ibintu vyerekana yuko bagomba kwagiza umuntu imbere y'amatohoza. Birumvikana yuko reka arakora urubanza umuntu amaze kumuvugira ku radio yuko byose bikwiye ataraheza amatohoza mumva yuko hariho ikindi kintu cinyegeje inyuma. Ibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi mu ngingo yaryo ya 40 iramenyesha neza yuko umuntu akurikiranwa ku caha aguma rumwere gushikaho urubanza rwabaye ku mugaragaro aho aba yaronkejwe ibikenewe byose umushingamanza n'ibintu byose birashobora kwisigura biba byakurikijwe. Aho niho umuntu ashobora kuvuga ko umuntu ari mu caha. Ufatiye no kuvyo yavuze bafise avuga yuko ngo hari amasanamu ngo uwitwaye yagiye afise. Twebwe ntidushigikiye umuntu akora icyaha kijya mugabo ico mwomenya nuko umuntu ashobora kwibaza umuntu ariko afatwa ku nguvu aronka umwanya uwuhe ugufata amasanamu. Tukavuga rero tuti dufatiye ku bimaze iminsi aho idini katolika rimaze iminsi ryerekana ibigenda nabi na cane cane ibikorwa bibi bikorwa n'inzego z'umutekano, abantu birirwa baricwa, abantu birirwa baratabaza hakaburike bagaruka ko turabona yuko byashavuje leta bikaba bishobora kuba ari byo biri nyuma yuko ugomba kurondera aho babakura kugira ngo bashobore kubakorera ikibi kugira babihore. Kirako ntivyumvikana yuko umuvugizi w'igipolisi yo kwihanukira azi yuko hariho amategeko amenyesha neza yuko umuntu aguma ari umwere gushikaho urubanza rwiwe rusomwa na sentare ikamushirako icaha. Tukavuga rero tuti ivyo rero birateye kubiri n'amategeko vyerekana nuko mbere umuvugizi w'igipolisi yashatse guha intumbero amatohoza.
Imbere yo gusozera ano makuru yacu, ibura ry'ibidandazwa bitandukanye harimo n'igitoro biriko biribonekeza mu gihugu ngo biriko biva kuri politike mbi y'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi. Umukenguza amateka Emmanuel Nkengurutse asanzwe avugira n'umugambwe UPRONA utemewe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura, ahamagarira abatowe n'abanyagihugu baba abashinga amateka n'abakenguza amateka kugondoza Petero Nkurunziza ko yoza ku meza y'ibiganiro nabo batavuga rumwe kugira amakungu asubire agarukana icizere ku Burundi, ifashanyo zisubire gutangwa. Kurikira umukenguza amateka Emmanuel Nkengurutse. Wogenda akavuga ngo fyo hariya mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka nazo nyene zigitugu kuko ntizatowe nkuko bijanywe n'amategeko, boca bamwica bakamugirira nabi. Niko bimeze turabizi, nakagwi kaniza igihugu gafashe igihugu mu izosi, nta ushobora kuryogora ngo avuge ikindi kiragira. Icyo bovuga abazobishobora bafise courage barinda bakerebutse baragenda basaba yuko Nkurunziza yicara n'abarundi bose amahagaruke mu Burundi, hanyuma abantu basubire kurima bimbure bavyare baheke, amakungu asubire kutwizera dufashe, hama natwe turabe ko dusura mu gukora akazi gatanga amahera muri leta. Ivyo vyonze vy'ibitoro vyose bizoca bisura bigaruke, ubukene bugabanuke, imiti isura iboneke, ibikoresho vy'amashuri biboneke, abantu baronke ico bafungura nikibabeshaho. Ariko ubu mu kajagari nkako mu bantu b'umwinubo bose abantu bazoguma ariko barakena, mbere n'ubukene buhava bubica baje mu marushwa, ikintu bita marushwa atagira uko akagera. Murakoze cyane kubona mwadukurikiye, ni hano tugarukije ko amakuru yacu naho ubutaha.